Bene data bakunzi ndasubiye kubaramutsa ndanezerewe kongera kugaruka imbere yanyu kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uwo muri kumwe hano ni Françoise Habonayo. Ndagomba dusubire tubandanye hamwe twariko turavuga ku vyerekeye kuzirikana ku muhamagaro twahamagawe. Ndagomba tuganire ku ijambo Paulo yabwiye Timoteyo. Uyu munsi ntibibwirwa Timoteyo ariko ribwirwa wowe nanje turiko turasoma ijambo ry'Imana. Hariya icete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo, hariya ku gice ca mbere nyene icete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo, 1 Timote igice ca mbere turahera ku murongo wa 3. Haravuga ngo nuko guma muri Efeso nkuko nakugiriye inama hamwe naja i Makedoniya kugira ngo uteshe babandi bigisha ibiciye ukundi, ntibababare iby'imigani y'ibinyoma n'ibyo kuzirora by'akaronda katagira iherezo bidafasha igikorwa c'Imana gikorera mu kwizera, ariko bizana impari. Ariko inyanduruko y'ukwigisha kwacu ni ukugira ngo bagire urukundo ruva mu mutima utanduye, utari mu ijwi ribagiriza ikibi, no ku kwizera kutari mu kuburyarya. Ivyo bamwe barabihushije bati inzira baja mu bitagira ikimazi kuba ari vyo bavuga. Bagomba kuba bigisha b'ivyagezwe ariko ntibatahura ivyo bavuga n'ivyo bashingira intahe babishimikiye. Ariko turazi yuko ivyagezwe ari vyiza iyo umuntu abigenjeje nk'uko bikwiye ivyagezwe. Azi yuko ivyagezwe bitashiriweho umugororotsi, ariko byashiriweho abagarariji n'ibigaba, abatubaha Imana n'abanyabyaha, abanegura ivyayo n'abakora ibizira, abisha base na ba nyina, abicanyi, abashakanyi, abagabo bendana, abanyaga abantu bakabashora, ababeshi, abarahira nabi n'ibindi byose bigwanya ukwigisha kuzima. Gukurikira ubutumwa bw'ubwiza bw'Imana ishemagizwa ubwo najejwe. Imana ishimwe. Haleluya. Paulo yabwiye Timoteyo ati guma muri Efeso. Guma muri Efeso Timoteyo. Yamugiriye inama ati gumaho nyene. Aca aramubwira ati kubera iki? Ati kugira ngo uteshe babandi bigisha ibiciye ukundi, ubateshe. Mwene data mukunzi uri kurankurikira, icatumye Yesu agushira huri mu gikorwa c'Imana ni ukugira ngo werekane ukuri kw'ijambo ry'Imana, uteshe babandi bigisha ibitari ibyo, bamwe bazimiza abantu. Data dufashe. Haleluya. Kuzimiza abantu ni ikintu kibi cyane. Ubazimirishije ibyagezwe, ubazimirishije amajambo wigisha. Paulo nawe arabiraba ati hariho abantu bigisha ukutariko, bazimiza abantu. Rero Timoteyo guma muri Efeso, wowe igikorwa ndaguhaye nico uzoteshe bajya abantu, wowe wigisha ibyo kuri. Imana ishimwe. Ngo inyanduruko yacu ngo nukugira ngo bagire urukundo ruva mu mitima itanduye, itari mu ijwi ribagiriza ikibi, no kukwizera kutarimo uburyarya. Twigishe urukundo, abantu bagira urukundo ruva mu mitima itanduye,
kandi tubigishe kwizera Kristo Yesu, ukwizera kutarimwo uburyarya. Imana ishimwe. Iyo niyo nyigisho abantu b'Imana bakwiye kwigisha, ariko ngo ntibigishe bya bindi by'imigani, bya bindi amajambo atagiramwo ubugingo. Mbega icyo kindi wo kwigisha umuntu, ntumwigishe ukwizera, wowe umwigishije iki? Ntumwigishe kugira umutima utanduye. Ibyo wowe uri kuramwigisha n'ibiki? Ariko bene data ndababwire, hari inyigisho nyinshi cyane aho hanze bigisha, ariko zitarimwo ubutumwa bwiza, zitarimwo iyi ntumbero y'agakiza. Usomye aha ku murongo wa 4 ngo ntibababare iby'imigani y'ibinyoma n'ibyo kuzirora by'akaronda katagira iherezo, bidafasha igikorwa c'Imana gikorera mu kwizera, ariko bizana impari. Hariho inyigisho zidakorera mu kwizera, zidafasha igikorwa c'Imana, igikorwa c'Imana gikorera mu kwizera. Izo nyigisho zozo ntizifashaho, ariko kizana impari. Hariho inyigisho zizana impari. Mwene data uri kurankurikira, uzobiraba muri ko muraganira n'abantu, haraho bazana discussion itarimwo ubutumwa, ariko ari discussion izanamwo impari. Ubizibukire nshuti yanje, kuko ibyo atari ibyo Imana ishaka. Paulo abwira Timoteyo ati guma hariya, uzohora utesha abantu bigisha mwene ibyo. Sinzi aho uri ko biriho, sinzi iryo shengero usengeramo ko biriho, sinzi aho hantu ugendera ko biriho, ariko uhaba akazi ko gugumutesha inyigisho mwene izo. Abantu bigisha ibintu bizana impari gusa, bitarimwo kwizera, bitarimwo ubuntu bw'Imana, ubizibukire. Kubera ibyo nivyo bituma abantu bava ku Mana, kuko bikanyura amavuta yawe mu mutima wawe. Imana idufashe. Ngo ariko ukurikirane bari abantu bigisha ukwizera Imana no kugira urukundo rw'Imana. Hanyuma aravuga ngo abo bantu nyene ngo bagomba kuba bigisha b'ivyagezwe, ngo ariko ntibatahura ivyo bavuga, ngo nivyo bashingira intahe bamishimikiye, ngo ntabitahura. Hari umuntu azi ngo ivyagezwe, ngo ivyagezwe bya Mose bivuga uko, ngo genze ukugira uko. Ariko ntibabitahura, kuko iyo babitahura bomenye yuko ivyagezwe ntabwo ari bibi. Ku murongo w'8 havuga ngo ariko turazi yuko ivyagezwe ari vyiza, ngo iyo umuntu abigenjeje nk'uko bikwiye ivyagezwe. Ngo ariko ivyagezwe ntivyashiriweho abagororotsi haba namba. Ivyagezwe ntivyashiriweho abakora ivyiza, ivyagezwe byashiriweho abantu bakora nabi. Kubera iki? Aha ku murongo w'9 ngo azi yuko ivyagezwe bitashiriweho umugororotsi, ariko byashiriweho abagarariji n'ibigaba, abatubaha Imana n'abanyabyaha, abanegura ivyayo n'abakora ibizira, abica base na ba nyina, abicanyi, abashakanye, abanyaga abantu bakabashora, ababeshi, abarahira nabi n'ibindi vyose bigwanye kwigisha kuzima. Ivyagezwe byaje kuri abo bantu. Kubera yuko ntiwobwira ubwiye umuntu ngo usonere so na nyoko. Icyagezwe kivuga ngo usonere so na nyoko. Umuntu w'umugororotsi ivyo ntiyobanza kubibwirwa, kuko arazi neza yuko umuvyeyi ari wo gusonerwa, kamusonera kamwubaha. Ariko umuntu w'ikigaba iryo tegeko rica rimufata, akaca abona ko ari bibi, akabireka kubera itegeko. Ahandi icyagezwe kiravuga ngo ntugasambane. Ivyo ntivyashiriweho abagororotsi, kubera abagororotsi barazi ko ivyo bintu ari icaha. Ariko utari umugororotsi nawe iryo tegeko riramufata, ni yafatwa azohanwa kubera yakoze ikibujijwe. Ariko ntivyashiriweho umugororotsi. Oya, umugororotsi ntiborinda kubimubwira, kuko arabizi neza yuko ivyo bintu ari kizira. Hanyuma
abicanyi, abashakanyi, abagabo bakora ibitari byo, abantu banyaga abantu, ababeshi, ibyo byose byagerewe bajya batubaha Imana. Rero Imana yo mu ijuru idufashe tumenye neza ico twahamagariwe ico ari co. Wewe washizwe aho uhagaze kugira ngo ukore igikorwa c'Imana, uteshe babandi bagenda baragwisha mu rudubi abandi, bagenda barigisha kutariko. Ntube muri abo mwene data, ariko ube mu bavuga Yesu neza, mu bigisha Yesu neza. Mana idufashe, Mana dutabare. Aho icyatumye Yesu agushiraho aho uri nuko igomba ko hariho ico wikorera. Umunsi izobona yuko ataco ugifise cyo kuhakora, izohakuvana. Imana nishimwe. Umunsi Yesu yabona ko ataco gifise cyo gukora aho yashize, izohamvana. Umunsi Yesu yabonye ko ibyo yagutumye gukora aho hantu wabihejeje, izohakuvana. Ariko ugifise umwanya ukore hakibona, kuko buhava bwira ngo atawugishobora gukora. Yesu nadufashe. Aha rero tubona umuhamagaro Imana yaduhamagaye, umwe wese uko ameze kose, aho nyene uri. Niba ari muri ako kazi, niba ari muri urwo rugo, niba ari muri iryo shengero, aho hose uhagaze, tesha abavuga ukundi Imana. Erekana Imana y'urukundo, erekana ukwizera Kristo Yesu kuzotuma abantu binjira mu bwami bw'Imana. Haleluya. Erekana yuko ibyagezwe bitavuga kubw'abagororotse, ariko bivuga kubw'abanyabyaha. Kandi ibyagezwe ntibyokiza umuntu, ahubwo ibyagezwe bimutoza indero nziza. Ariko igikiza umuntu ni Kristo Yesu Umunyanazareti yinjiye mu mutima wawe akawuhindura. Kuko abantu naho bovuga ibyagezwe bivuga ku munwa gusa, ariko nta bubasha bafise bwo kubireka. Nico gituma abantu baca bakora bagakora binyegeje. Umuntu akamenya yuko kunywa inzoga ari bibi, canke akamenya yuko ubusambanyi ari bubi, agaca bikora yinyegeje kugira ngo ntibigaragare, kuko byogaragara amategeko yo muhana. Canke kwiba ari bibi, agaca agerageza akabikora yihishije. Vya bindi byose ugasanga ashishikara abikora, mugabo ntavyo ubona. Kubera iki? Kubera yuko amategeko aramubana, ntabikorera ku mugaragaro. Data dutabare. Rero ibyagezwe biri bikora ku bantu batubaha Imana. Arico gituma turiko turahamagarira umuntu wese agomba kuba uwidegemvya. Kwidegemvya kuri muri Kristo Yesu. Ivyo byakunaniye, wagerageje kubw'itegeko bikanka, ukagerageza kubw'abantu bikanka, enda hindukirira Kristo Yesu agutabare, akuruhure. Yesu atanga amahoro kandi nta kiguzi agusaba. Data Imana aguhezagire kandi aguhe umugisha. Twese twahamagariwe gukora ibikorwa by'umwami aho turi. Nuko rero twambara inkomezi kandi dushishikare gukorera ibikorwa by'Imana. Igihe kigiye kuza aho umuntu azohemberwa ibikorwa yakoze. Yesu nahabwa icubahiro. Igihe ntikigitevye cyane nkuko twavyibaza, ariko igihe kiraje aho Imana igiye guhana kandi igiye no guhemba umuntu wese ibyo yakoze. Imana iduhe umugisha. Ndabwira umuntu wese kugira ngo asuzume ingendo ziwe, asuzume ibikorwa byiwe, asuzume uko agendana n'Imana, kuko Yesu agiye kuza kandi abantu b'Imana bagiye gutaha. Abakoze mu kuri bagiye kurenguka imbere ya Data. Haleluya. Kugira ngo bahabwe ingororano y'ibyo bakoze. Ikibazo ni uri gukora ibiki canke uri gukora gute? Hari umuntu yantangajije yambwiye ngo jewe ngo ntaco nokora, ngo kandi ngo nkore ngo ntatumwe.
aho rero yari ashatse kuvuga ngo batansengeye ngo mbe umuvugabutumwa canke batansengeye ngo mbe umupasitori nokora iki jewe ntaco nokora eka yo ndamubwira nti uri umugorwa kuko iyigutuma si amaboko si ibiganza bakurambitseko ahubwo iyigutuma ibanza kugutuma mu mutima wawe ukumva ko ari ngombwa kubikora none ukeneye kuja gushingira intaye mwene data ngo nuko bagusengeye none ukwiye kuja guhanura inshuti yawe imerewe nabi ngo nuko bagusengeye ukwiye kuja gusengera ujya muntu agwaye ngo nuko bagusengeye bagushitse kwiganza mwene data subira ugaruke mu Mana data ntaco uzokwireguza ngo ntibandambitse kwiganza none eka ntaco uzovuga ariko Imana yo mwijuru igufashe kandi kugirire neza. Haleluya, Yesu nahabwa icubahiro. Hari uwundi muntu yantangaje numva birantangaje gose. Yambwiye ngo mbega Françoise ngo kuvuga ubutumwa ngo kuri YouTube ngo ninde yagutumye. Naciye nsanga mvuze spontanément ninde yantumye ni data yantumye. Ngo yangu urumva ngo nari ngomba kuvuga ngo woba yaragutumye woba urumva agomba kuvuga yuko noba narasengeye gukora ivyo bikorwa ivyo. Naciye numva mu mutima wanje mbabaye kuko uwo muntu nari nzi ko ari umuntu w'Imana umukozi w'Imana ariko namenye nti Yesu we turacafise urugendo kwigisha abantu kuko hari igihe wiyumvira uti uriya muntu yaramenye yaratahuye mugabo ugasanga siko biri. Umuntu aciyumvira yuko guhaguruka ukavugira Imana bibanza kuba hariho ubundi bushobozi wahawe. Ubushobozi umuntu ahabwa mu gukorera Imana ni data wo mwijuru aba yamutumye. Naye handi ubushobozi umuntu ahabwa n'abantu vyogira ikimazi gike kubera yuko nta nico vyomara mbese mbega byace binyibutsa ahandi hantu twasengera umuntu baho aravuga ngo urumva ngo ngaha ngo nta bagore bigisha ngo wigisha bwiza kuba ari umugabo nkuko umenga lo sexe masculin niyo ifise ubwo burenganzira nibwo Imana yahaye ubwo burenganzira bwo kubikora. Hanyuma rero bibaye gutyo niko vyabaye urumva turavyubahiriza uwo muntu yaturongora ico gihe turavyubahiriza. Hanyuma rero haba ntitwagira umuntu w'umugabo yigisha uwo munsi umengo baca barondera umwana mutoyi atazi n'umurongo n'umwe atazi n'ingene babigira ngo abari we akora ico gikorwa. Numva ndababaye ndavuga nti Mwami Yesu wewe uri Imana ukwiye guca urubanza kuko ntitwaje ngo tugwane oya ariko ndasenga mu izina rya Kristo Yesu Umunyanazareti Imana ukuraho ico gisika uyo muntu yaciye ahava. Hama rero ibintu bigenda neza bija mu rutonde. Mwene data uciyumvira ivyo ngo ntibagusenge none ntiwokora ibikorwa vy'Imana nibaza ko atamana uramenya. Hamwe womenye yuko uzohagarara imbere y'Imana ukarengukana ukereka Imana ivyo wayikoreye ntiwoza kubeshera abakozi b'Imana kubera yuko abakozi b'Imana nabo bararongorwa n'Imana mu gukora igikorwa kanaka. None rero honyene ivyo byonyene byerekana yuko n'Imana yabikoze ntiyari kukurongora kuri we ko ntaco ufise wobigisha ntaco ufise wobwira abantu. Niba urindiriye kuja kubwira naka ngo niyihane kubera bagusengeye ahubwo ntiharagira kusengerwa kandi nta bo gusengera ngo uze kuvuga iki. Imana rero idutabare kandi dufashe twige kumvira mpwemu yera kandi twige kumvira abakozi b'Imana badushizwe imbere kuko aba nabo bazobibazwa ingene bagenjeje igikorwa co kurongora ubwoko bw'Imana. Niho hahandi twasoma ngo umukozi w'Imana abe inyankamugayo agende nk'uko bibereye kandi akora igikorwa c'Imana. Kuvyo gusengerwa no kurambikwa kw'ibiganza iryo nibanga ry'Imana ivugira mu bakozi b'Imana ati kora gutya kuri naka kora gutya kuri naka. Ivyo navyo ntitwobibahora kuko ni Imana ikorera muri bo
Imana idufashe kandi duhezagire, kandi Imana ishishikare kubashoboza no kubakoresha kugira ngo bakore nk'uko barongowe n'Imana. Ariko wewe nawe utasengewe, ntiwumve ko utasengewe ngo bitume utovuga Imana. Ahubwo ibikorwa byawe n'ibyo ukora byose, niba waramenye Imana neza, ushinga intahe yuko wayimenye neza. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Uyo muntu sinabanje kumubwira byinshi, ni noneho jewe narasengewe, ni niba utarubizi jewe narasengewe, ariko sinashatse kubimumenyesha. Nabimenyeshe kubera iki? Nagombye kumubwira nti jewe nkorera ku muhamagaro w'Imana wo mu mutima w'amavuta y'Imana, kubera yuko niyize titangura canke reka bandanya canke reka. Ariko jewe narasengewe kuba umukozi w'Imana, umwigisha w'ijambo ry'Imana, hari muri 2004. Rero Imana yera ibahezagire, namwe abo turi kumwe bose mushishikare kumvira Imana no kugendana nayo. Kandi nk'uko Paulo yasigaje Timoteyo muri Efeso, ati niyo nama ndakubwiriye, ati kugira ngo uzohore utesha abigisha ijambo ry'Imana baryigisha ukutariko, uko niko nanje bene data ndabahimiriza umuntu wese ahari agwanirisha akagira igikorwa c'Imana, kandi uvyitwaremo neza, wigisha abandi mu majambo wigisha, kandi ubigishe no mu myitwarire ubitwarira, kuko uko ukugenda, kuko benshi batazokumva n'ibyo uvuga mbese, kuko ibyo uvuga ubivuga mu isengero, kandi mu isengero naho ntibabaje ari nka bose. Ariko byinshi uzobyigishiriza aho uzoba uri hose, abantu bakuravye ingene uvuga, ingene wishura, ingene umeze, abantu bitume bahindukirira Yesu. Izina rya Kristo Yesu rihabwa icubahiro, kandi nawe umwama guha umugisha. Ndakwibutsa gusa umenye icatumye uri aho uri, umenye icatumye uri aho uri, waje gukora iki, uri kurabikora gute, ko Yesu agiye gutora umugeni wiwe. Wewe uzokwerekana iki imbere y'Imana. Imana iguhezagire kandi igufashe. Amen. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye aka kanya umpaye kubana n'izi nshuti, mu izina ryawe ryera Kristo. Abumvise iyi video bose, uhoraho Mana ubaha umugisha, uhoraho Mana ubashoboze, uhoraho Mana ushishikare kubigisha, uhoraho Mana ubafata ukuboko, umuntu wese umwugurura amaso amenye aho wamushize n'ico wamutumye gukora, kandi Mwami umufashe kwigisha no kwerekana akaroro keza mu byo yigisha, kugira ngo bose baguhindukirire bakwizere. Urakoze kubyumvise kandi bikoze gutyo Mesiya, mu izina ryawe ryera Kristo. Amen. Uhoraho Imana abaha umugisha. Yari Habonayo Françoise muriko muravugana. Amen.